Mukunda icubahira abagabo kandi Imana yarakibahaye. Namwe mukundi. Turabuba twebwe. Turakunda abantu umugabo adukunde cyangwa umusore care. Nkunda ubinyereke apana kubicisha hirya no hino. Nkandi ko ndakuraba ubona mu maso yanje nagwaye care. Oya we nta care wampaye. Nakagaga ciga aciye twenga. Ngire gute none? Ngire gute? Oya we nta care wampaye. Akorekana ibariza abantu. Mugomba yuko je mpagarika amabere mu buhe buryo. Uyahagarika kujya werekanye. Uku kora nko kuri iryo mbabarira. Oya aro nikindi wavuze c'ibisusu nawe urahagururwa ko mu bantu badafise ingidi. Oya je mwana nera abwira abantu kagaga sinavyibushe je navyibushe none basigihoza ntiwabonye ko ingidi kandi yagerageje kuzunza vraiment aho washekinze yo bari. Oya nukuri je ndiko ndavyibuha kandi abantu bavyakire je mugabo nipfuza nta no vugira kuri kamera. Why? Byagenze gute rero wewe ushobore kuja ko minoti? Iragoye. Bon, kwambara minoti nayo nambaye minoti bien sûr. Mugabo wagirizwa yuko wagombye kwamamaza wakera y'uwundi muntu. Yo mu pasteur. None yo wakera ifise muri telefone. Reka ndakubwire bijya bintu vyagiye. Bisigaye kamera zawakira we. Rodrigue bijya bintu je vyabaye. Ega abantu bariko baratangazwa n'ukuntu we nera n'ukuntu uzwi wagiye ko minoti. Turaza kugira ko abantu byo bagiye barashishota bavuga ibitandukanye ariko je tugomba ukuri kuko hari abantu bavuga aho biharira gute irya si montage. Tugoma mutubwize ukuri rero nera ukuri kukwiviremo. Hello abakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr. Vibe. Bakunzi ba Gatech, je narababwiye nta hantu ntazobajana. Nigiye baba ariko barakatina nasi ndakujanayo. Ntaribagira uyu munsi turi kumwe inyuma ya kamera no bita kagaga oji. Mwaguma munyishuza ngo yagiye hi. Ayo mayimaje nta wundi. Uyu munsi turi kumwe na Nera. Wo batazira Manera boutique, Manera films, na Kinera. Umbaye magazine yose ko arayiwa. Reka manzo turamuse. Abakundi ba Gatech ndabaramukije cyane nari ndabakumbuye gose twari ko naryari. Ashahari cigihe vraiment. Haracigiye kirekire nari ndabakumbuye gose. Twaherukana ufite umushatsi. Ego we kandi umushatsi. Makuru tuzakugarura Nira. Byagenze gute? Hewe umushatsi urarambira antwangira abakobwa n'abamama baraza kuntahura. Aho. Ku bahungu biragoye ko mwontahura ariko ku mukobwa. Haragera igihe umushatsi ukumva nyene wo ukurako. None uko kuntu hindura umushatsi wawe. Wo biboneka ko utari mu rukundo. Kubera yaba ari umusheri uri mu rukundo kwera umusheri wawe yakwemerera ivyo bintu zurahindagura. Hariho abahungu badakunda umushatsi iriga abahungu ntimushobora gukunda bimwe. Really? None wa nimba ukunda umushatsi none nimba wowe ukunda umushatsi waza ko ari abahungu bose bakunda umushatsi. Oya. By the way uraberewe. Merci. Uratagase. Ntumbeshe. Oya suburyarya. Ariko vraiment naho berewe Jesse nkonde gipara. Kubera iki? Mu minsi nzosiga produit. Aho? Uzogaruka n'akantu gashasha wateguye nakaye kamaro ko kumusha umushatsi. Navyo ndabibaza. Bon jewe. Ni kubera nyene ngira ari bishasha kuri wewe. Ariko nk'abantu tumenyeranye barabizi yuko jewe ndagira igihe nkumva ndagomba umushatsi. Nikindi gihe nyene mba numva umengo no ukurako. None nk'ubu ugomba umugabo adakunda ko wimosha wabibandanye. Bon ca nambara ama perruque haba nkaca ndawurondera ugakura kandi je umushatsi wawe agoma natuyahere yiwawe. Uwo muntu abasubira inyo. Sha nyene hari ukuntu nyene abagabo rero mukunda ivyubahiro nopfa nyene kumwumviriza
Byategeko. Dukunda ivyubahiro canke dukwiye kubahwa. Mukunda icubahiro kandi ayivuge neza. Reka ndayivuge neza. Mukunda icubahiro abagabo kandi Imana yarakibahaye. Namwe mukundi. Turabuba twebwe. Turakunda abantu umugabo adukunde cyangwa umusore care. Nkunda ubinyereke. Apana kubicisha hirya no hino. Nkandi ko ndakuraba ubona mu maso yanje nagwaye care. Oya we nta care wampaye. Nakagaga aciye twenga. Ngire gute none? Ngire gute? Oya we nta care wampaye. Byageze gute kugira tugusange uri kurategura ico cyambo? Ni igiki washatse kwereka abakunzi bawe? Hewe abakunzi banje twangira hariho ishusho ngira ngo abantu bakunze guhereza abakobwa cyane cyane abari muri entertainment. Muri entertainment bibaze yuko tutazi guteka turi abakobwa bo kurera amaboko ariko siko bimeze nuko nyene mutari mwanteguje ariko kuba mwabishikiyemo ndiko ndakora akazi ni byiza cyane. Anke yari yaseho tumufata kuri kamera ngo ari karategura inanasi. Nani ntera si ibintu bisanzwe. Oya nta na kimwe nanka gusa nyene guhava abakunzi ba Yagatek babona utuensorite tumwe nguyungura ngo yikase nabi utuensorite rero nutuye hari ukuntu basi wewe ubukora akazi kawe mu buryo bwawe ugasanga hari uyundi agakora mu buryo bwiwe rero nsho ukati nanasuku hagaca haza uyundi akavuga ntera uyasuko bakati nanasi urumva nibi rero nanje mba ndiko ndavuga jewe birangyoheye ivyo bintu kubera sinarinzi ko ukora vre arinzi ko uri gusiga izo nzara gusa oya vraiment oya genda umukozi ikindi naco kubera iki isura yawe tubwira ibanga ukoresha kubera iki isura yawe igumisa nk'iy'umwana sha no mbeshe nta bintu birenze ngira uretse ko no bandandaza amavuta nta kindi kintu niyo wisiga mu bidandaza mu maso ndisiga face cream nta bindi bintu birenze ngire nkoresha really nizere ko uri mu bantu batinya gusaza ninde ubihunga uwo bihungira he nico kintu nubwo woshaka kwisazura bingana gute fendofe utegerezwa kubigwamo noneho uca ubigenza gute abantu rero baba bashaka kudasaza urabahebuje nukuri ko Imana umuntu akora ibishoboka byose ngo ntasaze ariko aribesha iriga twaremewe gusaza no gupfa ivyo rero ntitwigera tubishira imbere umuntu arapanga gahunda zose akibagira gahunda yo gupfa ariko umuntu niyo yisigiye umve ariko ico ni ikintu tuba dukwiriye gupanga mu bintu vyose dushira imbere nera hariho amakuru mperuka kuronka ndayamaranye igihe ku bintu ku kiganiro heruka gukorana na Irene wowe nije nagukameye ico gihe uranyagiriza neza yuko hari abantu ngo vyashavuje abafana biwanje ngo wavuze ko ntafise ubwanwa c'est vrai ngura nabutanga bijya bintu wewe wabifatiye kugira uvuge yuko ushobora kudandaza ubwanwa hari abantu bagumye mu korosi ibyo bintu birabaho yuko ushobora kudandaza ubwanwa ariko Mr Vibe abantu nubwo mwashavuye nibaza ko atamutima mu bindi bivuganye ariko nawe warandomye ko vraiment urumva narakudomye uranandoma ko uwambere yashavuye ni sheri wanje yo mpa nimero ndamusaba imbabazi nukuri ko Imana sheri guha yarababaye sheri wa Mr Vibe mbabarire cyane nta mutima mu bindi bivuganye ntagwa nkogwari rurimo yego kandi twari batatu gusa bane n'umugenzi wanje none ikiganiro ntikiraba nico gituma oya basi nta wundi muntu arifise hagufi nshobora gutanga kwa karorero basi nico shatse kuvuga ariko nta mutima ubu bwanwa bwanje rero ashaka kubwongereza yego burashobongereka bukaba bwinshi ariko hari ibindi bintu bavuze nera amabere agahagarara nyene arahagarara kubera iki wowe utahagaritse abiwawe none buje ndasama
tubireke ivy'iwanje tubireke nimba mubona yiwanje ko adahaga hari abantu bavuze ati nera ariko yose abandi baduza amabere ariko nawe je nubona ko nabuze gato kugira gusa ndayabure n'amatoyi none narabonye zirya commentaire akoreka nibariza abantu mugomba yuko je mpagarika amabere mu buhe buryo uyahagarika kujya werekanye uku kora nko kuri iryo mbabarira je nta nayo nifitiye mu mbabarire cyane mu mbabarire n'ukuri ofete jewe cyo nama mvuga basi ibyo tuvuga tubera abandi akarorero ariko jewe novuga ku kintu kijanye apana muri business no ariko ari baciye bavuga yuko ari kubashuka ngo ndiko ndabashuka oyaha nta kubashuka kurimo oya ari n'ikindi wavuze c'ibisusu nawe urahagururwa ko mu bantu badafise ingidi oya je mwana nera abwira abantu kagaga sinavyibushe je navyibushe none basigihoza ntiwabonye ko ingidi kandi yagerageje kuzunza vraiment aho washakinze yo bari oya nukuri je ndiko ndavyibuha kandi abantu bavyakire wabyifuje kera canke wabyisanzemo oya jewe kuvyibuha cambere sindabikunda sinkunda kuvyibuha kuko namanishiramwo nyene kumengo ntivyombera ariko antweta ofisi isura nziza vraiment ntuzokwifuze kuba uruntu nyene urufite face nyene iteye ubwoba ako gasura kabona kabya jewe kuvyibuha egome hari abantu baba bona umengo ni vyiza ariko kuri jewe basi simba mbona yuko bikwiriye ko novyibuha oyaye navyo nkunda basi hari ingaruka mbi zo kuvyibuha sinzi ko zihari ariko jewe ngerageje kwiyumvira nibaza yuko kuvyibuha cyane navyo atari vyiza mu bagabo wifuza urifite size y'umugabo avyibushe oya je umugabo nipfuza nta novugira kuyikomera why oya mugabo je nifuza umugabo nkunda tu birakwiye ivyo kuntangana ivyo birahishe oya ivyo ni ivy'Imana ivyo ni ivy'Imana kuko umuntu ushobora kuja kuba kuri umuhungu uri muto gaca mu gitondo ugasanga bivanye n'ibibazo vyo mu rugo canke urano urugo ruba rurimo ibintu vyinshi reka ndabivuge vyinshi nkaho mengo narubatse kandi ntarubaka barakuyagira urumva baranyagira urumva ugasanga uko wavyiteze siko wabisanze swat uravyibuha canke urananuka uronda basi okay nera reka rero tumanze tugeze ngaho inkuru ariko kandi ivyo twako turavuga biranafite n'akamaro cyane yes tugomba tugarukiye kuri ano mafoto nakweretse tugitangura ikiganiro my god ega naho wabimbugije turabivugana je ni mugana navyanze kuko biriko biravugisha abantu benshi none kubera ko abajournaliste mwese muko mumbaza ico kibazo kimwe gusa none kubera ko muza mumbaza ry'amafoto uko yewe tutabikubaza nawe none Rodrigue reka ndakubaza ikibazo kimwe ivyage amafoto mba numva ataco no bivugako oya manzureki manzu tubwire wowe uko wabifashe ukibibona ukizibona zijya foto za postings bon nkizibona premièrement narababaye cyane guys narababaye basi natahuye ko hari igihe ukora ikintu hagaca haba umuntu yifuza gusambura ca kintu wubaka warusha urazi umuntu ashobora kwifata agapostinga ifoto akandika ko amajambo nk'aya uzi iyo vyangejeje bijya bintu birashobora kuba vyarambabaje n'abantu bari hafi yanje wanashaka n'umuryango wanje urimo birababera intambamyi yes tukiraho
abakunzi ba Agateke hariho abantu bashobora kuba ari mu rujijo. Ni post nkuko muriko murabibona ngaho twashize kuri screen. Ni post ya postinzwe yaraciye no ku mbuga zitandukanye. Umwe mu bazi postinze harimo koresha umwanya avuga yuko wewe Nera koresha umwanya mana tuzogwara. Bazireke mvuga inkuru kaza. Wewe Nera wari amahera y'umupasiteri. Ngojewe? Yes. Hanyuma umaze kuyarya wigira umunyamitwe wa cane. Ugomba kuva muri iyo case. Hanyuma nawe agira ubwenge kukurusha. Urya muntu rero mwari kumwe nawe nyine turaza kumugerako nawe yari umutekamitwe. Byagenze gute rero wewe ushobore kuja kominote? Ega abantu bariko baratangazwa n'ukuntu we Nera n'ukuntu uzwi wagiye kominote. Turaza kugira ko abantu byo bagiye barashishota bavuga ibitandukanye ariko je tugomba ukuri kuko hari abantu bavuga aho biharira gute irya si montage. Tugomba mutubwize ukuri rero Nera ukuri kukwiviremo. Iragoye. Bon, kwambara minote nayo nambaye minote bien sûr. Mugabo Rodrigue urazi akazi je nsanzwe nkora. Nkora filme. Nkora ibintu bigiye bitandukanye. Yeah. Rero kumbona ko minote nibaza yuko nka wewe uzi akazi nkora nk'ivyo gutangaza. Nivyo gutangaza. None kubera iki abantu bashobora kubona ikintu bakagomba gucreya ikintu kibi gicafuza uyondi. Okay, uravuze koresha umwanya. Nikosa ryakoresha umwanya kwandika bijya bintu. Canke nikosa ry'abantu bamuhaye amakuru. Koresha umwanya wavuze ngo vyanditse benshi. Yeah. Koresha umwanya sinomushira kishavu kubera ko koresha umwanya ushobora gusanga nawe yagiye kuvyandika abandi bavyandika. Yes. Uravyumva? Rero kuri no mwanya jewe biragoye ko noja gutakwishavu umuntu wese. Mugabo ahubwo je ikintu mvuga nti umuntu yazanye bijya bintu Imana imubone. Sishobora kuvuga ngo ni naka ngo ninde oya kuko vraiment vyaranditswe n'abantu benshi. N'amastati y'abantu wanashaka narabonye ngo Nera ngo bamufunze ngo kumbe hewe hari n'abantu rero bazi guca urubanza. Uravyumva? Mugabo ata kintu na kimwe jewe novuga ndavuga. Nibaza yuko ibi bintu vyakoze mwebwe aba journaliste. Jesse ndimwo. Ugo simba naje kuyikubaza ngo ndaguta kuko je ngomba kugufasha muri Hagati kurazi kufita aba fans benshi. Yego rero nabo baraje barabaza Nera bimeze gute? Ego. Ivyo bintu twumva kuri Nera byagenze gute kugira ashobore kuja kominote? Iyo ivyo bintu by'ubutekamitwe byavuye he? Erega wewe hari ivyo navuze. Mbega wowe ico wagirizwa cyane cyane ngomba civugire wasanze bakubariye yuko ari giki? Ni ibintu vyandagutakiye biraho bituma nyene umuntu asubira inyuma. Kujye yindi nawe wabibonye ngo nari amahera ngo 20 million ariko vraiment mushire mu gaciro. Ari umuntu yo guhaye amafaranga nganuko. Kuri bige bintu bako baravuga. Ariko Nera oya nta ariko Rodrigue. Ico fise kirakonta. Kigi konti iki. Urabona ko kimaze urumva kandi hari twari muri bino bihe nyene ngo vya mbega bakoresha ku termi yihe kagaga. Wakera. Wakera. Wagirizwa yuko wagombye kwamamaza wakera y'uwundi muntu. Yojya uwo mu pasteur. None iyo muntu ko atagiye habona agaragaza ahubwo umunyamafaranga birumvikana umunyamafaranga ntiyashobora kwiyerekana. Kubera ikintu nato kwiyerekana. Nimba yo bahari kubera ikati yerekana. Nera ubu yoja akibonekeza uwo muntu. Wewe wovyemera? Jewe yibonekeje akanyemeza neza ati ni jewe naguhaye amafaranga. Jewe nanje no mubaze
kuko ndabizi ivyo bintu sukuri none iyo wakera ifise muri reka ndakubwire bijya bintu vyagiye bisigaye kamera zawe akira Rodrigue bijya bintu je vyabaye ndi muhira wanashaka ndaje ndafise ukuntu mvyuka ntevye narazise mu gitondo mbona abantu bose bariko barampa ama screenshots amapere urumva message buraba telefone kuri WhatsApp buraba telefone kuri aperi isanzwe uravyumva ngiye kubiraba mbona n'ivyo bintu ndiyumvira eske ninde muntu yoba yafashe izi foto arazandagaza ku mbuga hari n'abashoboye kuvuga yuko ari base jewe base ariko nanje ndibaza n'umuntu ashobora kugira base yo gufungwa apana yo gufungwa yo kwicafuza umutima uba warakuvuye yo kwicafuza mugabo ndakubwira umuntu wese yagombye gukora ikibi nticafashe kuko abantu bagumye babona ko ndiko ntegura ikintu nimba waravuzwe ko bijya bintu nawe urafise point de vue yiwawe umuco ugomba bitange ko tugana ku musozi mbega abantu bafatiki ni filme iriko irategurwa n'umuntu yafashe video muriko kajya ka foto muriko muragenda mukora ni iki vyabaye muri kajya kanya zijya foto ho urazemeza kugira tugane ku musozi oya ifoto ndazemera nakubwiye nari mu gikorwa runaka udashimye kuvuga ntashimye kuvuga hama uwazishize hanze yazishize hanze kugira ngo novuga ancafuze urumva uwo nca ndamwita umwansi w'iterambere ni igiki wohanura uwo muntu ikintu ca mbere nomuhanura nakomeze umurimo wo gusambura ivyo abandi bubatse barushe yego azoronka umusaruro mwiza cane mwiza kubera ikintu cose ucimburira nga urumva ukibiba mw'isi ukacimburira mw'isi ariko mpengo ramufitiye inzigo umuntu wo mufata wapi nera reka ndagushimiye kuri kano kanya tuyaza merci reka nizeye ko umwanya uduhaye hariho ikimazi kandi hariho n'umuco utanze yes bakunzi bagate kimwamaranye natwe uno mwanya murumvise Pedovia nera muandanye muja kumushorera be YouTube yawe wavuze ni naki Manera Films nagize nshasha Manera ubu waragarukanye ko haje rero kandi uteruje imbere turakumbuye ka kabizo kawe wow thank you